Hello bakunzi ba sheni yacu ya YouTube Intahe TV, turongeye kandi kubaramutsa. Amahoro y'Imana abane namwe abe aho muri hose. Nkuko rero twama turi hano kugira ngo twumvirize intahe z'ivyo Yesu yagiye aragirira abasavyi n'abasavyikazi bayo. Nuko rero n'uyu munsi turafise intahe yacu yindi nziza twateguriwe na mwene data yashimye kudusangiza intahe yiwe. Ariko imbere yuko dutangura, reka turaje tubandanye twumviriza iyo ntahe. Nkuko rero narimeje kubibabwira yuko n'uyu munsi kandi dufise iyindi ntahe nziza. Ariko imbere yuko tuyumviriza, reka ndakwibutse utari bwagire subscribe canke sabone, ufyonde kuri subscribe canke sabone. Iruhande yaho hari agakengeri uheze ugafyondeko kugira ngo igihe cose dushizeko intahe zacu uze wamuba uwa mbere uzironka intahe zacu. Rero nkuko narimeje kubibabwira yuko n'uyu munsi dufise iyindi ntahe, reka tumuhe ikaze mwene data yashimye kudushingira iyo ntahe yiwe kugira ngo twumvirize ivyo Yesu yamugiriye. Kaze. Yesu ashimwe. Mu ncamake jewe nitwa BIBE Esperance, abantu bazi izina rya BIBE Esperance. Aba ndi muri South Africa, mugabo navukiye mu Burundi i Bujumbura. Nashaka shingira Imana intahe kuvyo yankoreye, kugira ngo nawe uriko uranyumviriza uno munsi bigutera intege, umenye yuko Yesu akiri muzima kandi Yesu akiza. Nimba wari ufise ingorane igoranye canke ingoranye uzi ko udashobora gukira, ufise ingwara, umenye ko Yesu uno munsi akiza. Jewe nari nagwaye muri 2019 mu juin, mu kwezi kwa gatandatu, hari itariki 25. Nafatwa nyine, urumva ni ingwara nyine yaje kivurumbuka, sinarinzi. Umunsi umwe nyine biratangura, nagura kumva yuko sinshobora kuvuga kubera byari bigoye. Urumva baci bavuga yuko mengo ngiye kwa muganga. Ico gihe sinavuga, urumva bantwaye nyene ndi muri COMA, navuga ururimi rwafatanye, nashobora gutambuka. Urumva abantu banjanye, naje kwisanga ndi kwa muganga, bamaze kunshiramo amaserumu. Urumva byari byagoranye, ariko baravuga ngo ni abana ari guteba muhira, ngo ubwanje bwari, ngo ubuzima bwanje bwari bugiye. Urumva rero bamaze kumvura bavuga yuko tension yanje yari yaduze birengeranye. Urumva yari yaduze tension yanje, kandi bavuga yuko na estoma, hari hashitse igihe yuko estoma yanje nyene yari yashize mu kiringo yuko sinzi ko bashobora kungira operation. Ariko Imana iramfasha. Babyumvise ku shengero baransengera, Imana iramfasha. Urumva uburyo nagiye kwa muganga sinamenye, uburyo nagarutse sinamenye, naje kwitabura haciye nk'imisi 2. Niho naciye mbyuka nyene ndabaza mbega byagenze gute, baransigurira. Byagize igihe yuko ururimi sinshobora kuvuga, sinshobora no gutambuka. Umuntu turi kumwe hafi ndashobora kuvuga, nkavuga nk'ibintu nyene nk'umuntu atazi kuvuga. Urumva nyene Imana irakora. Rero sinzi ukuntu ubwenge bwagarutse.
ubwenge buke buragaruka, ndavuga mana iyi ngwara sinzi ingwara ayivuye, ariko je ndakwizeye. Urumva ariko ndavugira mu mutima kubara sinashobora kuvuga, sinashobora gutambuka. Ndavuga sinzi ukuntu no gushimira mana. Urumva ko je ndi umuririmbyi kandi sinshobora kuguma mu nzu ko kwa muganga bavuze ngo kubera tension yaduze kandi igeze mu rugero rubi, hari igihe ndashobora kuvuga nzoguma ikimuga nazo ushobora gutambuka, hari igihe nzoguma paralize ukuboko ukuguru n'ukuboko. N'Imana jewe sinshobora kuguma muri situation kandi ndazi ko uhorukiza, ndazi ko nzosubira kwishengero kuririmba. None ndavuze nzoziririmba gute, nzovuga ubutumwa gute, nzogushingira intahe gute? Buke Imana iramfasha, ntangura kuvuga, ntangura gutambuka buke. Urumva kunjana no muri toilette bahora bamfata ukuboko. Urumva kugira ngo mvuge ibintu nyene abantu bamenye yuko mvuze ikintu, ndashobora gukoresha amageste, nawe urakoresha amageste kugera Imana ivuga no. Ubu rero harageze yuko Esperance akira. Ngiye kwa muganga kandi barambwira tension yawe yamanutse, ubu ni sawa gato, ariko nubandanye uza gutona imiti kugira ngo turaba situation yawe ukundi izomera. Uko rero ndabandanya ndagenda kwa muganga bakaba imiti, ariko hanyuma ndavuga iyi miti izogeza ryari kuza ndanywa imiti. Urumva nyene muri mu gihugu cyo hanze situation nyene ingene imeze. Hanyuma ndabura uko ndabikira. Bashiki banje, mama wanje aravuga ati reka dusenge Imana kugira ngo ukire, kuko tubonye yuko ibintu bibambaye, mutembera uvuga neza. Ariko je ndababwiye ndizeye Imana yuko izonkiza, kandi ndazi ko aturi umunsi wanje wo gupfa utaragera, kandi ndaravuga ubutumwa, ntaraheza mission Imana yamaye kugira. Ndazi ko nkira, kandi ndazi ko Imana kiri ku ntebe y'imbabazi izonkiza. Baravuga namba ufise ukwizera kwawe Imana izokukiza. Harageze igihe bampa umuti wo kuvuga umuti nzonywa umwaka muzima, ariko ndanywa umuti kugira ngo situation yanje ibe neza, ukuguru n'ukuboko kugira ngo bigaruke neza. Uwo muti nari kugura wisarend amafaranga yo muri South Africa, sinzi i Burundi no yagereranya n'amafaranga ngahe. N'amafaranga yari menshi cyane. Urumva ibyo binini byarimo 30 kugira ubiheze umwaka muzima, ugura ibinini 30 ku kwezi, amafaranga menshi cyane. Ariko haragera igihe ndavuga mana, ayo mafaranga genzo yakura hehe ko mbona ari amafaranga menshi? Je ndakwizeye. Icyo gihe sinabaye nkinwanye iyo miti, ndavuga Imana izonkiza. Buke nza kubona ntangiye gutambuka, ntangiye kuvuga, ntangiye kurya, ibintu byose biza mu buryo, kuko Imana irazi umwana wiwe. Imana irazi ko ukeneye kuvuga ubutumwa, ukeneye kuririmba, ukeneye uracafise umwanya wo kugira ngo ukore ibikorwa vyiwe. Urumva muri byo byose naciyemo, nandiko ndayibutsa ndi Imana, ibuka ibikorwa vyawe nakora, nyibuke muri aya magorwa yanje ndimo. Nkuko ntuzema Yobu yibukije Imana, yariko arayishima akabwira nta kimwe ndagushimiye Imana kuko ni wowe wandemye, uzi yuko nzopfa kandi nzobaho. Urumva Ezekiel bazi kumubwira yuko azopfa, aranka aravuga Imana ntiyaragera. Imana kiramwongereza imyaka 15. Nicyo gituma nanje ndacinya mu Imana ntiyaragera yuko
mpfa ndacakora ibikorwa byawe. Nico gituma shaka yuko unkiza Mana. Sinzopfa nzokira. Ndatura ndavuga sinzopfa nzokira kuko ndazi ko Mana wazuye abapfuye, wagiye urakiza indwara abantu. Nanjye ndakeneye kandi Mana kugira ngo mbone ukuboko kwawe, mbone ibitangaza byawe, kandi nzovuga testimony, nzovuga ibitangaza, nzovuga ibishinge nawe wankoreye Mana iri muzima. Nicyo gituma uno munsi mpagaze hano mvuga ni wowe uri kuranyumviriza, namba ufise ingorane cyangwa ufise indwara cyangwa waciye mu ngorane nyinshi wibaza ko ata muntu ashobora kugufasha, umenye ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, umenye ko Yesu akiza, umenye ko Yesu ashobora byose, umenye ko Yesu ari we abantu bahora bavuga niwe Jesus is the last word. Niwe afise ijambo rya nyuma mu bugingo bwawe. Niwe azi ko ukira, niwe azi ko uzokora ibikorwa, niwe azi ko iminsi yawe niyagera, niwe azi ko uzopfa cyangwa uzobaho. Nico gituma ndakubwiye uno munsi yuko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi kandi Yesu agikiza. Ni wizere, ni nurabe umusaraba, ingwara zawe zose cyangwa ingorane zawe zose ufise, urabe Yesu arakiza kandi aracyari ko arakiza. Iyo niyo yari intahe yanjye. Uyu munsi umbonye kandi ubonye ifoto yanjye uko nari meze muri uko kwezi kwa gatandatu, abantu bari bihebuye baravuga ko ubu rero bibe agiye gupfa. Ariko ubonye ubu ndatembera ndavuga nk'ukuri kurumviriza ijwi ryanjye no munsi, ndiko ndavuga nshingira Imana intahe yuko Yesu ari muzima agikiza. Ndi muzima, ndatembera, ndavuga, ndakora ibikorwa byose ibyo ntahora nkora mbere, ariko ubu ndabikora. Ni wizere kandi ndakuremesheje yuko Yesu akiza kandi Yesu ashobora byose. Imana ibahezagire, uhezagirwe nawe zo kumviriza intahe yanjye. Imana ibafashe cyane. Amen, 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 amen. Imana ni nziza, Imana irashoboye, Imana igira neza uko bwije. Rero murumvise yuko mwene data Esperance Imana yamugiriye neza, yabaye atake, ingwara ziramufata atazi zivuye, ariko Yesu arahaba kuko Yesu we yavuze ngo wibuke muri asezera abigishwa biwe agira tuge mu ijuru, yavuze ati sinzobasiga, sinzobata, ariko sinzobata nk'imfuvyi, ariko ndi kumwe namwe kugeza ku mpera z'isi yose. Nuko rero abizeye Imana nubwo Satani yodutera gute, Yesu yamari kumwe natwe kugira ngo tugwanirire. Rero reka dushimire Esperance kubona yashimye kandi kudusangiza intahe yiwe kugira ngo twubakwe twumve ibyo Yesu yamugiriye. Esperance, Imana ikugirire neza, uhezagirwe rwose. Hama rero reka nawe ndagushimire, washimye kuduha umwanya n'akanya kawe n'amatwi yawe kugira ngo twumvirize hamwe twese ibyo Yesu yagiriye umusavyikazi wayo Esperance, kandi nizere yuko wafashijwe. Nawe ushobora kuba ufise intahe ushaka kudusangiza, twandikire kuri intahe@gmail.com, natwe dusubiza tukwakure kugira ngo utuyagishe, utuganirize ivyo Yesu yakugiriye, kandi Imana izo guhezagira. Nibutse nawe wese rero utabigagiye subscribe canke sabone, ufyonde kuri subscribe canke sabone, hama ufyondera ku gakengeri kugira igihe cyose dushitse ku intahe zacu uze wa mu wa mbere uzironka. Reka rero ndabasezere, ndabikebanure, ndabasabira umugisha, kuroranirwa n'amagara meza, muhezagirwe mu byanyu no mu banyu. Imana nyene ingabo ibagirire neza, naho gutaha. Bye bye.